hariho ivyo twashoboye kurangura kandi hariho ibibazo bimwe bimwe bitashobora gutora inyishu, mugabo turizera neza ko muri imyaka 3 tugiye gutangura tuzoshobora gutora inyishu. Ibisata tugiye gushira imbere gusumba ibindi ni bisata igihugu cashize imbere, ni bisata tubona yuko bizoduza umwimbu bikanatuma igihugu gitera imbere. Igisata ca mbere ni gisata c'uburimyi n'ubworozi, aho twifuza yuko hazoba amahinguriro menshi azoshobora kuzana imitahe mu gisata cyo guhingura ivyo twirimira. Igisata ca kabiri cashizwe imbere n'igisata c'ubutare, kugira ngo turabe yuko imbona kazoza leta igihugu yashize imbere yo gushira dushoboye kuronka igihugu cifashe 2040 n'igihugu giteye imbere 2060. Nivyo bisata bibiri rero tugiye gushiramo ingufu gusumba ibindi. Ivyo rero bica bijana n'ivy'amahinguriro. Amahinguriro tuvuze amahinguriro abantu babitahura kumwe. Tuvuze amahinguriro, hari amahinguriro y'ivyo dusanzwe twirimira, hari amahinguriro y'ivyo bimwe vya matière première dushobora gukura hanze, hariho n'amahinguriro kuvyekeye ivy'ingenzi. Iyo tuvuze rero l'industrie touristique biri mu vyo tuzoshobora gushira imbere kuko bizotuma nibi vy'amafaranga mva makungu azoshobora kwiyongera. Novuga rero mu ncamake ko tuzoshira imbere ibisata bibiri mugabo bica biza vyunganirwa n'ivy'amahinguriro: l'industrie de transformation, l'industrie de transformation agroalimentaire, l'industrie minière et l'industrie touristique. Dumara kumva yuko rero industrie ije gushigikira ivyo bisata bibiri igihugu cashize imbere. Hari utubazo tumwe kuvyerekeye urudandaza njabukambira. Nivyo ari bimaze kurangurwa, ndetse nagomba ndabishimire cyane leta y'u Burundi kuko hariho inzitizi zishika 10 cyane zari hagati y'urubibe rwa Kongo n'igihugu cacu. Izo nzitizi zaravuyeho, turavyishimira rero. Mugabo ico twita mu gifaransa les barrières non tarifaires ni ibintu vyama imisi yose umuntu akurikirana kugira ngo ku munsi ko ari inzitizi zihera hakaba n'izizi zivuka. Nico gituma rero tugiye gushira imbere cyane kugira ngo twame dukurikirana ku munsi yuko izo nzitizi zitasubira kugaruka. Ibindi n'isoko rusangi turikiyemo n'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Nivyo hari utubazo tumwe ari ivyo vy'amaduwane vy'amatagisi tuzokwigira hamwe n'ibihugu dusangiye uwo muryango n'amashambre de commerce. Cyane hariho chambre de commerce twese duhurikiyemwo yitwa EABC, aho ari chambre de commerce y'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Twebwe rero turavugana cyane, dusanzwe turicegera mukuru w'iyo chambre de commerce ya EAC kugira ibibazo byo bihari mu karere tubitorere inyishu. Turafise rero umwizero kubera ko hariho ivyamaze gushirwa mu ngiro n'igihugu vya dialogue biye twita cadre de dialogue public et privé, kugira ngo dushobore gutora inyishu ibibazo bisanzwe bihari, kugira ngo igisata cyagwiza tunga kibe koko igisata fatiro, kugira ngo duteze imbere igihugu cacu, kugira ngo tube le poumon et la locomotive du développement.